Mana ezagiye kakuribiza Mana ezagiye Naho bikora Naho bishobora Naho kutagatimba Mana ezamavuta Naho bikora Naho bikora Naho kutagatimba Mana ezagiye Haleluya Amen. Kabisa, uyu munsi tugira dusore indirimbo yindi hits, inada banga hits novuga neza yuko abana igisagara kirara gihumetse ubundi mwuka igisagara kirara kukivuga izindi ndimi indirimbo ya Rino yitwa Sheri. Twe mu kigo wacu wa misi yose nkuko twuma tubikora. Hana turi muhira turavyutse turipanganya mu tuntu tumwe tugira turekura umuziki nkuko twabemereye. Nuni Rino umva ukuri. Umwana yarahezagiwe akora umuziki kugira ashobora gutunga umuryango wiwe, akora umuziki kugira family abamuri nyuma bose umva kuri gang n'abandi benshi batoye bibo bande bose bashikirwa. Rero uyu muziki tugiye gusohora no kumwebwa abafana. Ariko nk'umugigo wacu wa misi yose shira ngaha tubatemo hama mu biga bw'ivyuma ya turafise abatekinisiye ajya duharuye gatatu abo mashini muca mure ku muziki hama twe ngano cyo twaapprova umuziki ucuvamo ariko Mana yanje turaje imbere inyonga zawe tubwe abana bawe turacari bato ariko ntituri gito Mana wakoze ko washobora kutuvyura tugashika tukabona no masaha turi bazima Mana wakoze ko washobora kutwera igitondo cyo no munsi Mana wakoze kuri vyiza byinshi wamudukorera twe tutabona n'ivyo tubona turindira imiryango kugira bashobora kubona no munsi bashobora kubona indirimbo shasha tugiye gusohora. Rero Mana yanje nkuko wadukunze kutwo twe twikunda nasho dufise ariko waduhaye impano uduha ubuntu uduhaye ubuvuzo gukora cyane. Turakoretse kino gikorwa gishasha uyu muririmbyi wo mu Burundi agiye gushira habona nkuko yamabikora indirimbo nyinshi ziwe imbere ukazisohora yamagushira mu biganza ndetse akerekana ingufu ushoboye n'ububasha ushoboye kuko wagira mwirika kenshi ku ndirimbo ziwe zose yagiye arasohora. Ego nivyo abo tubona canka abatubona baza kubona kumenga birasanzwe ariko twebwe mu kazi kacu twashize Imana imbere nkuko n'abarongozi b'igihugu cyacu cy'u Burundi bashize Imana imbere nayo ikamwumvira natwe tugushize imbere nkuko twama tugushira imbere imyose mu bikorwa byacu tugiye gusohora indirimbo twashire igwe neza abakunzi b'umuziki ishikire neza abakunzi b'umuziki bari noji ndetse n'abadakunda umuziki bose bashikirwe ndetse n'abatamukunda kuko ntawo kurundwa nabo bose kosa amafaranga. Rero Mana tuje imbere tugiye kurekura umuziki uze kubona natwe ubane na team yose abakunda Rino batamukunda team yo bakorana bose umuryango wiwe bose zo kubana nabo tuze tukwizeye mu izina rya Yesu amen. Wewe technicien twagi shiramo notification iraza 1 2 3 Oh mon classe, tiens. Office chez toi qui. Tiens, subir, tiens, hela. Twagi, olha. Twagi, tu vibing. Bombo class. Tu vibing, man. Conexão VIP. Tena vai notificar. Ok, notificação hoje. Se eu nagar um minuto, se eu andar. Se eu questa link, ativa sta link, o como eu dizer, Gabi. Ativa sta link. Tra, andava com o Tra sta link. Safi. Tô aqui. Não pode colar. Tra. Come on, Ted. Do not you win in the second of it. Twaggy. Ted. Let's talk about this now. Let me. Niko tuama. Mugisaga. Swaga. Mbamos. Nuba. Twaggy. One boy. Ted. Sheri wawe naje fisu wanje mu
buzima bisaba ugire plan B. Ninakurondera nduigiri vyatanje harigiye mana meze imetoka iko hewani mugisagara inaweza ukaipata popote. Bisangiza ningeso mbibuja afise sheri wiwe na sheri wawe kinatembea dunia. Jasi ndo aitu umurge mtaipa aye aitu awe Aye ndio dunia. aitu fafu Ese ya pagi grupo huko. Ni indirimbo ya Rinoji icambere nakunze kwanza kuri creativity iri hano. Rinoji icambere yahinduye style yo kuririmba. Uyu mudiho nabajije Jibu ambwira ngo si singeri kandi si afrondundi ni umudiho uvanze ni midiho ine ivanze. Muri yo midiho ine ivanze rero muri yo midiho ine ivanze urashobora gutahura ngo umudiho wae Jibu yakoresheje ariko kimwe gusa ni midiho itamenyerewe mu Burundi. Indirimbo ya Rinoji Sheri Rinoji yagerageje gutanga message avuga ati ufise sheri wawe nanje mfise sheri wanje. Mu buzima bisaba ubu ufise plan B. Inakurondera ntubigirira Jibu the classic. My G Wagwan. Ebana bro. Ebana waje kura hit mzee. Ebana turi mu kiganiro hagati Jibu the classic. Jibu the classic ni umuproducer wa mbere dufite akanya. Yamuhinduriye melody Rinoji kweko wahinduye melody za Rinoji kwanza. Okay, ubu ndio twagutera isingeri na mapiano ni biki? Ni Afrobuja. Sasa Afrobuja hawa makaranga. Afrobuja nayo imeze gute? ubu yani kuba imwe muzobura n'amazina yabyo ya Nazi visi. ni kuvibinga. Ebana turi muhira doje gusenga tuje kurekura umuzigo. Aha. Ebana wewe felicitations bro. Kabisa. Jibu, let's get it. Uyu bamita Jibu the classic, nimwe ba producer bakoze no ndirimbo. Ni ndirimbo iri ku rwego ruri hejuru. Ni ndirimbo ivugijemwo imiduri nanga ibiki piano ibiki. Ariko benshi bazakoza muri singeri, ariko si singeri na gatowe. Si singeri ni undi mudihe nkuko Jibu yeto ngo Afrobuja. Afrobuja we ni ari mu Afrodude ari mu Kembe n'ibiki. Ya Afrobuja barimo donc systeme iri actuelle y'ubu akaca vanga n'ibindi bintu biyobeye nivyo bintu biri muri no ndirimbo. Ino ndirimbo ije guhamvya izindi zabayeho muri bisanzwe twavuga kuri izo midiho twavuze muri ndo Diestora mu Rwanda kuri izo midiho abandi bari benshi batandukanye kwisi Mario Planams na Harmonize aho samaze kuri izo style rero nibaza neza ko kuri Rinoji ni ikintu kwanza twubonye neza yuko numwe mu baririmbyi ashoboye gukora style zose kandi akazi maintaining donc akazigwamo akagwa muri beat benshi bavuze bavuga ngo no kizo beat vyiwe ngo ivyo bintu ngo aweze akafaulu ariko aratweretse yuko agwamo blaza aragwamo sheri yavuze ati ufise sheri wawe nanje mfise sheri wanje mu buzima bisaba kugira plan B inakurondera ntubigire vya hatari hari gihe mba ntameze neza na madame niko tuba ngaha i Bujumbura kwisangiza n'ingeso mbi reka dusangire na kwisangiza n'ingeso mbi afise sheri wiwe na sheri wa reka dusangire na kera niko vyamye mu kintu uryoha ipasi burya nta mukini isagiza iki nta mukiri umwe na Juma Ndio kwanza. Banga umeiona, mzigo umeiona. Rinoji anakwambia. Na mkinyi isangiza kivu. Unaona jora cheza mwenyewe. Wapi? Kwenye uwanja ni kibaho. Ani mpira wa maguru, itere mpira wa maguru bipima kanga. Man, mimi
Yaani brother anakuambia hakuna Joel Matizamu uache mwenyewe. Hapana before. Sasa tupatiane mapasi. Usikule wewe mwenyewe na usipate vitu wewe mwenyewe afu enjoy wewe mwenyewe. Ndio tupatiane mapasi. Kabisa. Sasa muziki uko hewani bitwa sheri. Kipi unaweza kuongea kuhusu Noji? Gusa icyo nabasaba icyambere kwanza nk'aba subscribers. Icyo tubasaba kwanza mugire support kweli kwanza mugire subscribe. Hama mugire share eba yumesha. My G, indirimbo igenze Share yumesha. 1K mu minota 10. Commentaire amajana 2. Gusa je cyo mubwira ari King amfeto watu vukure. Felicitation da. Mubona kari hit nkaje. Ubona kari hit. Mkomboza aje kukomanta mkombozi Lucifer. Nice song. Félicitations. Braza umebadilisha nani? Jana nalitsengo abari mu Russia do like kuri gang kabisa guys twiyo tunani Rwanda bakunda cyane gose tuje kuri YouTube turi benshi muza kuri YouTube buri benshi amashugwe ibana ibintu by'imiriro imyoto umva ukuri nitwigera tunanirwa yaya God bless.